abagore bari kune bari gutanu ngo hari kinyenzi makwakwa ngo hari gisoroma ndandura ngo kera niyumvira ati uyu muntu kwere aracinyiza abagore ni umuntu mubi arabatuka mugabo nasanze finalement abantu baratandukanye abagore baratandukanye baramukije bakunze ibiganiro vya ITV Inyifato TV nizera ko muguwe neza muriko mugira ibihe vyiza amwerereye jewe n'amahoro tuguma tuganire ku kintu gikomeye cyane hari ibintu umuntu aniyumvira mbega bijya bintu bishika mu rugo umuntu akabana nabi n'uwo yacaguye wenyene yicaguriye hatarahera n'igihe kinini izo nyifato ziba zaje zibona canke n'ibintu yisangamo uretse tugomba tuganire n'umusore ariko arahitamo uwo bubakana. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi guhariranira gusubiza hamwe iterambere hamwe no kuroranirwa tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero satani yatunyaze. Kino gihe haribonekeza isambuka ry'ingo zitari nke mu ngo zitari nke reka ndeke kuvuga nyinshi nohava nsanga ndiko ndarenza urugero ariko kino gihe si mu Burundi gusa ngo haribonekeza umurindi munini w'abantu bariko barahukana canke batumvikana mu ngo bitandukanye n'ibihe vya kera kuko abavyeyi bacu basogokuru barabana gushika urupfu arigo rubatandukanije kandi bakabana neza mu bukene canke mu butunzi. Ariko none vyahindukiye gute kugira ngo muri iyi generation yacu kugira ngo muri ururunganwe rwacu twisange ingo zitari nke zitaragama biriko biva kuki cane cane nta kintu kibishe nta buzima bubishe nko kubana n'uwo mutumvikana. Bamwe basigura yuko ataho bitandukaniye no kwibera mu muriro wa muriro wa shetani canke ico bita l'enfer. Bibiliya nayo iravuga ngo hakubana n'umugore w'intonganya canke umugore afise imyifato itari myiza ngo wopfuma wibera mu bugaragwa wenyene canke ukibera mu gasongero k'inzu. Abantu bati bebaje uwo mutipe nibiki ko yibera mu gasongero k'inzu. Voilà. Sinzi gituma Bibiliya ivuga ku mugore ngo hakubana n'umugore. Voilà. Ntivuga ku mugabo. Abagabo ntibavuga ko cane. Sinzi ico bivako. Ukizi yo kidusangiza muri commentaire. Mwave munyumva nabi. Hariho n'abagabo babe gito. Hariho abagabo babi. Kandi no mu Kirundi mwibuke ko bavuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Aka kantu rero ntitwokwigira tugafata minenebwe kuko karahambaye cane. Mariage ni engagement à vie. Ugira n'indagano n'umuntu mukavuga muti tuzotandukanywa n'urupfu. Iri jambo muraryumvaga abantu b'Imana. Iyo rero ibibazo bitanguye mu rugo ugomba ugira amafaranga ugombe ugira ibintu vyinshi nta kintu gisubira kukunezera uba mu bibazo uba muri wa muriro ubugowe. Igihushane kibi rero nuko abandi bantu sanga batahushije babanye neza n'abagore babo usanga bibereyeho nk'abari mwijuru. Mana yanje baba bafise bike canke vyinshi usanga banezerewe usanga babayeho neza. Umuntu rero yo kwiyumvira ati ibi bintu biriko biterwa niki cane cane umurindi udasanzwe w'isambuka ry'ingo uva kuki? Aho ntuva kuguhitamwo. Nukuvuga ngo aha unyereye gatoya aha ni kugwembe ndakurahi. Imana idufashe cane abatarutse iki kizamini bakaba babanye neza nabo bubakanye nukuri baze barashimira Imana
baze baragira action de grâce cyane cyane abagabo bagiye gusenga baze bararirimba kakaririmbo bati kubera ibyiza wampaye sinogenda ntashimye kandi nari ntabikwiye sinogenda ntashimye. Nimba bimeze neza iwawe ukaja gusenga ukumva bateye aho karirimbo basha uzokaririmbe n'ijwi rikomeye n'ijwi ryo hejuru utambe no gutamba. Uno munsi rero nabazaniye umuhinga mu vy'imyifato kandi je ndamwemera kabisa, nivyo yize arabikunda kandi ariko arabivuga urumva yuko biri muri we, si ibintu vyo kudendekanya. Murazi yuko benshi biga kugira ngo baronke diplome mugabo waraba ivyo bize ugahebura. Uyu muhinga rero yize ivy'imyifato je ndamwemera kabisa. Muze muraraba urubuga rwiwe rwitwa Imyifato TV, mwumvirize ivyo avuga ibintu bizima. N'umudamu kandi ibi bintu ntavyo tumenyereye yuko abarundikazi bashobora kuja kuri social media bakigisha nkuko ibi twahora tubibona mu Rwanda. Wo kwiyumvira uti none abandi bakobwa canke abandi bagore biga ivy'imyifato babikorera he canke babikoresha iki? Bo uyu rero nibaza yuko arakarorero keza kandi nibaza yuko abandi bigeme canke abapfasoni abarundikazi bomufatirako. Uno munsi rero aratubwira ubwoko bw'abagore, voilà, ngo bagore bari kune bari gutanu. Aratubwira umugore canke umwigeme utoshira mu nzu. Marabwiye ibintu bitatu bishoboka urongoye. Ubwa mbere ni terambere, kuronsa umugore abaronse ikintu ciza, baronse umuhezagiro. Ubwa kabiri urashobora gusanga wizungurutseko ukamira hahandi, uwo ni wa mugore uzanye mugabo ntashobore no kugufasha n'ikintu na kimwe mu vyo uriko urakora. Ubwa gatatu ni ugutera uruhombo, naho warugeze usanga wasubiye inyuma. Aha rero aratwereka ibimenyetso umusore canke umugabo atokwirengagiza na gatoya mu gihe abibonye ku mwigeme canke ku mugore yifuza yuko bubakana. Atukabona ibimenyetso nk'ibi wari kuragira imigenderanire canke wari kugomba kumubaza yuko mwokubakana canke mwofatana urugendo cubihagarika. Ati ukabirengako uyo muntu azokuruhisha usubira uruhe ucugwara n'umutima. Reka muvyimvirize rero atuganirire uno munsi. Mwibuke yuko yize ibijanye n'ivy'imyifato, ico bita psychology, kandi mu gihugu turakeneye abapsikologe benshi. Biraboneka yuko mu Burundi umengo ntiturabona cane akamaro k'abapsikologe, mugabo bafise akamaro kanini cane. Nguyu umukobwa udakwiye na gato gushira mu rugo. Umukobwa imisi yose mwama muriko murashwana, agerageza uburyo bwose mukamumvise ivyo muriko murapfa, bigahera ubundi mwanya bikagaruka. Ofete akunda ahantu harakavuyo. Mumaze kabiri mudashwanye, ico ni kibazo kuri we, kuko yisanta existe, yumva ariko arabaho mu gihe ariko arashwana n'umuntu. Ico ni cambere. Igira kabiri, umukobwa adafata ses responsabilités. Urumva ikintu cyose kimushikira ni kubera uwundi, ntashobora kwasuma, ntashobora kuvuga ngo jewe nakoze iki, nimba vyangendeye nabi n'uwundi yabitumye ariko si jewe. Umuntu wese imisi yose ibibazo afise yamarondera yuko ari uwundi avyikorera, ari uwundi abibazwa, wewe adashobora kubazwa ikintu na kimwe. Uyo mugore cyangwa umukobwa nukwiye kumushira mu rugo. Ikindi kigira gatatu ni umwigeme adafise ama objectif, adafise imigambi.
mu bisanzwe n'umwigeme akunda ikirori gusa, kandi ibyo twama tubisanga mu ngo, ugasanga umukenyezi basha amafaranga yose baronka ikirori, kwambara, gutembera, ibintu nk'ivyo nta objective. Nuzo mwumvana umugambi ati muri kazoza nzobaho gutya, muri kazoza nzokora ibi, canke ngo agire abika amafaranga. Umubwiye ngo bika amafaranga ati kwisi nta myaka 100 uzohamara, reka shatu iryohere. Nivyo arimwo, ntari mu byo kwiteza imbere. Mu bisanzwe umukenyezi mwiza ni umukenyezi atungisha urugo rwiwe, afise imigambi, afise azogufasha. None wa mukenyezi uyo mukobwa ubona ata mugambi n'umwe afise, atayerekwa ry'ubuzima bwe afise, kazoza ntigera kakubwira, ntiwamushira mu rugo azoba umukenyezi wo kwisiga inzara, wo kwambara, wo gusa neza, mugabo ataca gufasha mu buzima, uzoruha. Uwundi mwigeme n'umwigeme atubaha ubugabo bwawe, ivyo bita masculinité. Uri umusore wamuhisemo, agomba kumenya umwigeme azi ubwenge cyangwa umwigeme atomoye, agomba kumenya ko uri umugabo. Wewe umuhisemo uri umugabo, uri umugabo, kandi bisigura uri umurongozi, uri umutwe w'urugo. Mu gihe iminsi yose makubwira ati ntiwitwaze ngo uri umugabo ngo ucumbwire ibyo ari byo byose, uwo mukobwa muzibukire, kubera n'ubunyegeri burafise umwami, n'ibikoko birafise umwami. N'umukobwa yagomba kumenya yuko kuba afise umugabo kandi ari umurongozi yari protection yiwe, ivyo vyomukingira. Sishatse kuvuga yuko umugabo yo canke nyora umukenyezi ngo kubera ari umugabo, oya. Mugabo mu bantu bose no mu bibyaremwe vyose hategerezwa kuba umurongozi. Uyo muntu rero makubwira ati si kubera uri umuhungu canke uri umugabo wofata ingingo arizo zose, nanje ntegerezwa, nanje usanga hari ukuntu afise igicapo c'umugabo kitari ico bivanye naho yakuriye. Izo nyifato rero uzibonye ku mwigeme mugomba kubakana, vyize nto mushira mu rugo, kubera hari umuririmbyi yavuga ngo abagore bari KUNE bari GUTANU, ngo hari kinyenzi makwakwa, ngo hari gisoroma ndandura, ngo kera niyumvira ati uyu muntu kwere aracinyiza abagore, n'umuntu mubi, arabatuka. Mugabo nasanze finalement abantu baratandukanye, abagore baratandukanye. Uguye ku mugore w'igito canke uguye ku mugore atari we, adafise iteka ryiwe, wa mugore yama arondera aseduiza tout le monde, arondera ko abahungu bose, abagabo bose bamuciyeko bamukunda, waja kumubaza agaca kubwira ngo urafuha, ngo neko ariko bandondera, we muri fiançailles, yama kubwira nk'abahungu 10 bariko baramurondera. Kandi umuravye mu maso, muravye neza, ukabona yuko bitamubabaje. Urumva akeneye attention y'abantu benshi, we ntuzomuhaza attention yiwawe, ntuzomwitwararika ngo yumve yuko yitwararitswe, kubera akeneye kwitwararikwa canke kurabwa n'abantu benshi. Niwamushikana mu rugo ntikizobuza ko arenga ibigo, kandi yatangura kurenga ibigo ugasanga arenga ibigo nta ari victimiza, yamabona yuko ibintu byose biva ku wundi muntu, nta ma objectif y'ubuzima afise, nta terambere ariko arazana mu rugo. Ugasanga ni wa mugore yamari karatukana, wavuga ikintu akagihunduramo ikindi, ngo ushatse kuvuga ibi, kandi akabivuga azi neza ko atari byo washatse kuvuga. Uyo mugore none muzobana gute, muzoshika kure gute? Uzobaho uri umugabo ari muri enfer canke birangire muvanye? Umusore uri kuradukurikirana, ivyo byose meje kuvuga urabiraba. Burya ibijanye n'inyifato bitugirira akamaro twese, kandi mu bintu vyose, haba mu kwiga, haba mu guhitamo uwo twubakana, haba mu gukora akazi ka misi yose. Ivyo bintu bijanye n'inyifato z'abantu tugomba kubitahura. Nitwabitahura, ingo zisambuka zizoba nke, ntuzo kwisanga mu migenderanire iri umuriro, kubera iyo umaze kugira mariage cyangwa kubakana n'uyo muntu, muca mushiramwe abandi bantu, abana rero, kugira ngo tugire societe canke tugire igihugu kimeze neza gitekanye, tugomba kuba dufise ingo zitekanye, n'abavyeyi batekanye, abana bagaheza bagatekana. Gutekana kwa mbere, projet yose, mariage ni projet yose yizwe neza irashika.
proje yose wize neza iratera imbere, n'urugo ni proje, umuryango ni proje, tugomba kubyitondera. Uyu munsi rero twaganirije abasore bariko barahitamo abigeme kugira ngo dushobore kugira réussite muri mu ngo n'imiryango. Nizera ko mwakunze iki kiganiro, nizera kandi ko muriko mushishikara kugira sabone, utarabikora abikore, mugire subscribe, mugire like and share, ivyo onye biradutera intege. Twebwe natwe twiyemeje kubashikiriza ibiganiro biri mu bwenge kandi bibashika kunyota, bijanye n'ubuzima bwa minsi yose. Mushishikare kugubwa neza, tubifurije amahoro n'umunezero mu miryango yanyu naho utaha. Mbere yuko mwahezagiwe, mwe twibandanirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.